takironka aba n'abarundi s'abanyarwanda ahubwo cyadusubije inyuma nta muntu uri gutera imbere dore nk'ubu ngubu kuva mu gitondo naranguye inanasi z'ibihumbi 20 sene nagurisha n'inote y'igihumbi urukumva ko ari iki nk'akararo kubera ke mu Rwanda ibi ategera ivuga laba ka video kwese tubonye aho tujya kuba indaya byaba ari byiza aho tujya kuba izo ndaya kuko none so nta mirima ngira ngo mpingemo nzaza hano mu isoko n'utwo ndangwe batumene n'igishoro nakigujije bigende bite so uyu mugore ntarondera ati n'ubuvuma n'ijana basi nkafuma nkuru buraya nkarandiye ati yo mushimira so uyu none n'umurundi si umunyarwanda Okay, ndizere yuko mumeze neza bivanye naho muherereye bivanye naho muri ko muraba iyi video aho muri hose bamwe ni mwijoro abandi mu gitondo abandi ni ku mugoroba mwiriwe mwakeye mwaramutse bivanye n'ikibanza muherereyemo hama muri kumwe na Mr Julius 257 hama ndabasaba n'ikigongwe kumvutse umwanya biratugora cyane gukora ama video kubashikiriza ibiganiro ariko tuzogerageza ubunyene uyu munsi hari igitumye nkora ino video hari igitumye nza ngaha imbere yanyu nkeneye tubwizanye ukuri kubera iki umuntu wese yavuye mu Burundi akaca aja bukiyangaho hakurya gatoyi akaca afata ku $2 dukeye asha yigira igihanganga acabona yuko Burundi bwose burakenye ico kintu nkeneye muzokimbarira kubera iki aca tangura kuvuga nabi igihugu camwibarutse nk'akarorero je nkunda kugira ko kandi nkunda kuvuga n'amazina muzoze murambabarira yego nk'akarore nk'uwo mugabo uyu mugabo Chimamanda ejo ya postinze avuga no ni muvyisomera ngira muri ko murabisoma si montage nivyo yandikiwe nyene azosanga nubwo n'igihugu barawumwatse kera azoshika abusaba ukundi so hama rero apostinze akantunze agaposti no muri group bashobora gacishamwe hama shakara kuri Facebook futi apostinga avuga ngo nakonye mu gasome ati hari gihe ndataha sinzi yuko azota sinzi yuko azonataha yuko azohava yisanga mu minwe yimbonera kure bamubaza ati subiramo ivyo wavuze subiramo ivyo wavuze ya Nihega azobazwa vyinshi yego je nta mahera afise hariho ijambo amenye yavuga yuko hariho ijambo yimenyeye abonye uko umeze nk'uwo muca ku ruhande gatoye gusa ukavuga nabi u Rwanda acabwira yuko ufise inzara ari inzara iriko irakuvugisha ngo rondera icuge ariko ndashimira cyane yuko abantu benshi bahagurutse kugira bamugwanye ego uburundi burakenye turazi yuko bukenye kandi n'u Rwanda rurakenye mugaha nini kuca ugenda usevya uburundi ugafata imyaka 2 yose ku mbuga uri kubusevya werekana amakosa ngira ngo sinzi none horeka nk'akararo kubera ke mu Rwanda ibi ategera ivuga laba ka video kwese tubonye aho tujya kuba indaya byaba ari byiza aho tujya kuba izo ndaya kuko none so nta mirima ngira ngo mpingemo nzaza hano mu isoko n'utwo ndangwe batumene n'igishoro nakigujije bigende bite so uyu mugore ntarondera ati n'ubuvuma n'ijana basi nkafuma nkuru buraya nkarandiye ati yo mushimira so uyu none n'umurundi si umunyarwanda aba nabo birirwa banze ibintu n'igihumbi batakironka aba n'abarundi s'abanyarwanda zabaho najyaga hariya nimba ndava kuri uno muhanda nahacururizaga abana bakanje bakarya ninjya mu mwuga w'uburaya ndabyara abandi abari ingaruka ziri kuza nazo ntashoboye kurera ahubwo cyadusubije inyuma nta muntu uri gutera imbere dore nk'ubu ngubu kuva mu gitondo naranguye inanasi z'ibihumbi 20 sene nagurisha n'inote y'igihumbi urukumva ko ari ikibazo
bagareke tureke kwimaramaza turabagabo none je sindaba umugabo je ndacyari umusore muri abagabo murakuze mufise ubwenge mufise n'umugore n'abana dufate nk'akarorero uri umugabo mu rugo urabuze amahera yaraguheranye yose yaraguheranye umwana we yica agenda arakwandagaza ati papa n'umukene nimbwa aho kugira ugende wewe nyene impande na papa wabo mwicare murabe mukemure ico kibazo ushugenda uravuga para ubonye wose ngo njanywe naka nico kimwe n'abagabo bamaze gukorokera ngaho hanze harageze aho ngo baronse umwanya wo kuvuga ati ngo Burundi gende uri ndege mugende mwicare hamwe murabe ico mwokora apana kuvuga para so sha nukuri Imana ibarinde kandi Imana ibagarure ubwenge hanyuma isigaye karako nukuri hama mugire ibihe vyiza mugire umunsi mwiza hama mukomeze gukora subscribe kubishaka like na commentaire mugire ibihe vyiza ciao naho ubutaha